Hari ikintu Imana ikora ugasanga iri guhuza n'abantu bo mu mwanya wo mu gihe gikwiye. Nari naje gukora akazi k'izamu ndinjira aramufunguruza arambwira ngo aha rero ntuzoharaba ariko sinzoguhemba uzimenya ukungene ushobora gufungura. Ariko kuko hariho ijambo nari nabwiye Imana nari nasenze ndavuga ngo ibi ntaco bitwaye ugiye ahantu hashasha uzi ivyaho bon ndibuka ko umunsi umwe natekereje ndavuga ati hari ahantu ndabona mu rupangu nubwo ari runini ndashobora guhapfira acambwira ngo rero ngo icyo mbona ngo vyokunda ko wo nkuropera ahantu gahakoropa ibi bambaze ukabinkorera neza agasa neza kurusha uko hasi abigusaba yego ndamubwira ati nta kibazo rero cyakintu nakubwiye iyo wiciriye inzira uraruha ukaja mu bibazo oui bigenze uko acambya okay rero tutangura ukoropa hajya ntanguye ijambo ntazibagira yaciye avuga ngo mbega we wafunguye ndavuga ati wow ati oya sindafungura ngo akira amahera ucu ugenda umanze ufungure hama ucuze ubikore ndavuga ati Mana merci beaucoup ndashimira Imana mu mutima bon bigenze uko ndibuka ko nacengenda siniwe ndahagarara oya kuko hari Imana igukoreye igitangaza kinyaruka bikaba ngombwa ko nawe ucunyaruka ambwira ati jewe ncangenda ucuja hehe arambaza ucuja hehe ngeze nduce ndugarugura none nta kazi ufise ambwira oya nta kazi mfise ucuduga ruguru komo acambwira ati umviriza reka ube ngaha nta kibazo dufunguye uzofungura tudafunguye uzofungura ambaza yagize twarosa ngahe namubwira yagize agenda nayitowe waronse amanota ngahe bon non c'est 65 et yego ambwira ngo okay rero wewe hirya hejo rega juste nico nkundira Imana bisa ndafise indoto yo gufasha abantu c'est-à-dire mpora mbabaza cyane iyo umuntu aje akanyitura ugasanga uwo munsi nta kintu ndamukoreye. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media channel project for this industry of Buja Flavor. Chaki yamakuru cyama kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nuko tuba tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusura dukengurukira nawe gakunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka bituma tugira intege cyane nyinshi cyane zo kurondera ibiganiro byinshi naho bigoye cyane kurondera ibiganiro muri minsi ariko tuzokora ibyo dushoboye kugira ngo channel yacu igumeri update. Ndakwanditse rero kuri mikoro Beni Biande Kamensi professional umutumira nje witeka nje kubwanje ruvuga ko twahuye hama byinshi araza kubibabarira ni mpamvu naba Intahe kugira ngo ndamuzane kuri Step Media agira icyo babari about ubuzima bwiwe kuko burya twese turafise ubuzima twaciyemo guys. Hari abantu ngaha kuri no si babaye ubuzima buri in trouble buri mu ngorane rero bataronse abantu babaremesha usanga kenshi baje no kwiyahura bamwe rero ari abantu bamwe bato tugerageza kuzana kuri Step Media bo barasimbye izo etape kugira ngo babashe gusigurira abandi uburyo babibayemwe uburyo babiciyemo niyo mpamvu uno muji cyangwa uno musore kumbure bari nka mukuranje kuri jewe cyane bivara n'imyaka urombo cyangwa bivanye n'ibintu yaciyemwo namuzanye kugira ngo adufashe byinshi yaraciyemwe atubarire uko byagenze atubarire gute byagenze je ndagenda babarira akantu gato ukuntu twahuye nawe komsa hama muca mutahura jewe bwa mbere namubonye narinje gukoresha ikiganiro Marraine wa FANNY LAVINE naho muramuzi ni na Deje ujyanye twakoresha ikiganiro rero twe turaganira Loga ndamubona twakira neza bisanzwe nyene mugabo twe turaganira bacambwira ubuzima bw'ukuntu bari bumeze cyane uvumenga ndakozwe ko cyogati ibintu sino vyigumizamo jeje nyene kazo ndamuzane kuri Step Media ibi bambariye babibarire nandi makungu avyumve yuko Imana kabisa idukunda kuko Imana itwereka mu buryo bwinshi. Imana nikwereka gusa muri bya bintu nyene Imana ikora byinshi cyane kugira uyimenye Imana ikora byinshi cyane kugira umenye yuko iri kumwe nawe mu bihe byose. Rero Loga bamenyenyana na Deje
uburyo bamenyaniyemwo si umwana wiwe nta na famille zabo sivuga ngo zirahuje canke ngo barafise ibyo bahuriyeko ni umuntu nyene bahuriye ngaho araza kutubarira ariko reka ndabacishirijemo gato ni umuntu nyene basanzwe batunze ngaha kwa Nadeje ariko pour le moment ni umwana mu bandi mu muryango wo kwa Nadeje mu muryango wo kwa FANNY LAVINE reka kumbure sinorandira mvuga byinshi birebire mpava nsanga hari ibyo nasimbye reka kumbure nyene ivyo aza kubibeganira bibabarire ukuntu bimeze ndazi byinshi nibaza kubivuga reka ndamu mwanya abidondore hanyuma cyo twinjira rero mu kiganiro nacu bose salamu sawa cyane biraza neza ndashima bakwitande no boje ku mazina nitwa Sengasier yego ko ni Sengasier yego Sengasier avuka he boje muka imuramvye yego imuramvye ni uvuka yego ni uvuka imuramvye mu muryango wande mu muryango w'umuntu witwa Sindimwo Celestin yego ni papa wanje ari kumwe nande ni kumwe n'uwitwa Sinzobakwira Siforian yes akaba ari bo bavyeyi baba bakwibarutse mu bana bangahe bo turabana batandatu Siel akaba ari umwana wa kangahe boje ndi umwana wa kane mu bana batandatu yego abo bose badondaguye wavuze baracariho bose barahari babiri baragize mu mariage yego abandi nabo baracari muhira baracari kwishuri yego yes turumva neza yuko umwidondoro usa n'ukwiye neza no musi nawo ko barizwa he Siel bo uyu musi mbarizwa ngaha nyine mwasanze kwa mama Deje naho sanze mba ngahi Bujumbura hamushara yego okay uba uhabaye gute umeze gute mu bisanzwe uno munsi gatoya ubaye nk'umwana bareze canke uri mu muryango kuvuga ko hariho ibintu Imana ikora Imana ikaguhuza n'abantu bafise akamaro juste Imana irashobora kuguhuza n'abantu ugasanga nibo bakuviriyemo inyishu yawe mu majambo make sinova ngo mbayeho nk'umwana bareze no ariko mbayeho nk'umwana mu bandi yego kabisa yes ako kari gatoyi reka rero dusa n'abaninjira mu kiganiro neza kugira ngo ugere aho ugeze no munsi Siel twari dushaka twiganira uko byagenze ko mwahuye na Nadeje muhira impamvu byatumye uhava icyatumye utaba muhira mukaza ngaye Bujumbura byagenze gute intamba mbyagenda urahura nazo gushika no munsi aho ugeze ugahura na Nadeje bavuga ari we Marraine wa FANNY LAVINE no munsi mbega byagenze gute ego turazi ko Nadeje afite uwo mutima ariko turifuza kumenya ati mbega byagenze gute Siel yavutse bimeze gute hama bigenda gute muri make n'ibyo okay merci beaucoup jambo rigwawe murakoze cyane bon kuvuga ko mu majambo make nakubwiye yuko ari ikintu Imana ikora ugasanga iguhuza n'abantu bo mu mwanya wo mu gihe gikwiye so jewe nabayeho nyene nk'abandi ndiga amashuri matoya ndayamara ndajya mu yisumbuye ndayamara rero maze kuyamara niho nabona ko ubuzima ndimwo bitabereye ndavuga ati reka ngende gushakisha ubuzima rero maze niho niyumvira ndava ruguru ndazino amusagara maze kuza ntibyari byoroshe bon juste byari komeye cyane uburyo yaho umuntu yahiga afungura gute ubaho gute ariko kuko navuga ngo nje kurondera ubuzima nagerageza kuvyitwaramo neza kandi ikintu cyafasha ni Imana narasenga abwira Imana juste nkayereka ibibazo byanje ariko Imana harabo umusume irankorera ikintu juste ntashobora gutahura kugeza n'ubu ntashobora gutahura so rero je maze kuzino Bujumbura niho ndahabaye ndateseka waba kwandi bo ico gihe naba umuntu mu gasekebuye aho akinari naje gukora akazi kizamu wari waje uzanyura akazi k'ikizamu aho mu gasekebuye wari umuzamu yego nawo umuzamu so rero maze kuba ngaho mu gasekebuye ndahabaye niho kubera nari umuzamu hama haciye imisi mike iyo nzu baca baraza barayubaka irabandanya bon juste bwa mbere naje kuyirarira iyo nzu itari kirakogwa waje kuyiraba yari chantier itarahera bon rero maze kuza ngaho maze gutangura gukora cyambira ngo rero wewe usanze uri ngaho usanzwe umuzamu uri ngaho
nashaka ngo ibintu byose bazozana aba ari wowe uzobicunga birabe neza kugira ngo ntibigende nabi ariko nsubira inyuma gatoyi je nari nize ibintu bya conducteur de travaux waragiye kwishuri yego wavuye ruguru warize amashuri oui turakeneye gato tutaguciriyemo ahantu ndaza kuhibuka aho wabigeze wavuye muhira atakibazo na kimwe ufise muhira byari bimeze gute gufungura byari byoroshe canke bwari bwa buzima nyene bwa abantu aho nikora no bivuga ko ubuzima novuga ko iyo buba bwari bworoshe sinari kuzina wow ndakuvuga ko na jino kubera hari ikintu mbuzi ari intambamyi wahuye nazo hari yego amashuri y'intango ni yari yakuriye amashuri y'intango papa yari yagerageje arandihira secondaire même que ariko hariho substance muza mukaza murahura juste singombwa ngo umuvyeyi akurihire vyose atubwo tuva hari haruguru hari gihe arashiramo ukuboko muga hari hahageze hahageza yego kabisa yes ati rero turasubira hahandi twari tugeze vuga ati rero uragira ibujumbura uzanywe n'akazi ko kurondera kuba umuzamu akazi warakaronse niyo target en fait ni objectif waruzananye ibujumbura kuje kurondera ruvuga akazi k'ikizamu urakaronse nyakazi hanyuma nyanzu waruraririye yari chantier irahejejwe ariko waciye tubarira ngo hari ibintu wari wigiye byari bikirezo nari nize conducteur de travaux donc ibintu byo kubaka yego bijya bisa no bya génie civil ariko rero maze kubimara ingorane twahuye niyo yaciye ituma nchanzina umaze kubimara ukaronka diplome yego naciye mba mu buzima butoroshe ndabura ukabura juste ukungene ushobora kubaho ubuzima bugacangana ukabura impuzu wambara ibiki n'ibiki tutu cyamvuga ati aha rero ushobora kuba no haguma reka ndabukungene ushobora kuba no kwideplacer inzina uze mu Burundi yego upituze ibujumbura ucuraze rero ibujumbura hanyuma rero nyanzu bavuga ati rero barayiheza nca bigenda gute rero ko bari bayihejeje gamuhungu acuja rero hari ahantu Imana muca muhurira no kuvuga ko iyo nzu bayubatse bayihejeje jewe akazi kacigahira ndavuga ati none ko gaheze biragenda gute ndabaho gute ariko rero nsubiye inyuma gato uwo muntu nariko ndakurikirana ivyo bikorwa vyiwe yarankunda cyane kuburyo yarazi ibikorwa namukorera akavuga ati uwo mwana vraiment yankoreye neza amaze rero kubona ko namukoreye neza yarambwiye ati akazi kararangiye none biragenda gute wenyine akubaza yego biragenda gute ndamubwira ati akazi ko karangiye nta yindi shwa mfise ino nta muyomba ino nta grand frère nta petit frère juste akazi ko karangiye cana ariko rero ikibazo nari mfise ubwo napfa kwihagarara ngo nta na 10 nari mfise nta na 10 wari ufise oya nta tiki nari mfise none wahembwa yashira bona kuvuga ko ayo nahembwa narayakoresha ariko rero hageze ko ari gihe bagagira ko bakwirukana ugasanga wari bwitegure kandi rero yagiye kunyirukana yamanje yarampenze acaramisha kugira ko agira nyirukana juste cyo ndamara iminsi ndahari acanyirukana haheze indwi 3 yarampenze koze kugira kwinjire mukunzi yego rero umva ko amahera vuma nayo nayo mazi yego wari wayakoresheje ibindi kumbura ari warungitse ruguru kwa mutama hari yego kabisa sasa rero bimaze kugenda uko ndavuga ati biragenda gute ndabwira ati muze nakundi je canduga ruguru hama caragenda ati ngere rero genda utekera ndagenda ndatekira ariko ndiko ndagenda ndatekira nkabwira Imana mana ni wowe nizeye nta wundi fise biragenda gute ubwo nyene nkibivuga naciye mbona garutse arambye ati none uvuze ushuduga ati gucuduga ruguru sinumva binyoheye atariko reka basi ndakujane mucarama aho mucarama ugende basubeyo naho yari inzu yiwe ariko rero ndavuga ati man urakoze urishisha ngisho bigenze uko niho yacambye okay rero waheje gutekera byose tego nahejeje aca aranzana arakoze nangaha nyene twakuze yego wiwi anzanye casanga nta bantu bahari bijewe ndumwe mupango gose nijewe ndumwe
ariko ivyo sinabihanga amaso navuga ati Mana merci beaucoup wakoze ko ndose basi naho ushobora kuba norara umunsi anatandake nzoshobora kuronka itike hama sepe subire ruguru kirumvikana bimaze kugenda uko ndinjira aramufunguruza arambira ngo aha rero nuzo haraba ariko sinzoguhemba uzimenya uko ngene ushobora gufungura numbarije yego akubarira ati yego ntazompemba nzimenya ingene ushobora gufungura umva nuko aho uryama gusa urondera byo gufungura yego ariko kuko hariyo ijambo nari nabyimana nari nasenze navuga ngo ntaco bitwaye yego kuko urumva ko twari naci mu buzima bukomeye ndavuga ati ntaco ndaza kubimenya yego kimwe gusa ndonka ahantu ushobora kuba muryama yego rero bimaze kugenda uko niho haciye imisi ndahaba byarashikanye n'ugasanga ndashoboye kwiga ubusa nkarara ntariye ubuzima nyene bubi cyane nta kazi ufise ugiye ahantu hashasha ntuzi vyaho bo ndibuka ko umunsi umwe natekereje ndavuga ati harira ahantu ndabona muri urupangu nubwo ari runini ndashobora guhapfira bigenze uko nari maze 2 jours najya udafungura imisi ibiri wiwi ntafungura ndavuga ati rero ahantu ndashobora kuba ndashobora gupfa ati kemfise burya hari igihe na telefone usanga umenga vraiment biragoye na telefone nari mfise ndavuga ko rero uko bimeze uko jewe ndabona ngira mfe nta kundi ndicara ahantu ndatekereza ndavuga ngo ndakora iki numva kajwi kambiye ati duga ruguru apana ruguru oya nasohotse urupangu cafata ibarabara ngiye ibarabara nyene ridugiri wewe cangira mu gatunguru ngiye mu gatunguru ico nakoze hari ahantu usanga bari imyumbati navuze ati nubundi ari ugupfa nubundi ndapfuye eske biragenda gute candagenda ahantu hari imyumbati ndarabagosha droite ko ata muntu ashobora kumbona candafata umwumbati ndakura shira umufuko ariko navuga ati ahantu baranyica rero maze kuwukura nca ndaraba kandi ndabona ntako nta muntu ambona cyandasubira ndagenda ugataha none nkawurira mu nzira hari gihe duhura na wa muntu nyeneyo afate kuko ntiyari jewe oya yari nzara mu mama ndafata ndagaruka kandi ndagaruka mu rupangu ndawutonora neza ngira ndawuke ndamaze ndanasenga nje gusenga umwumbati ndarya sanga uwo mwumbati ikintu cyantangaje ubundi hari iwacu hari imyumbati usanga ihoze nukuvuga ko nayibona kumenga nayo nyene irahoze ariko maze kushika ntanguye kurya nukuvuga ko waranduriye byabaye ijya mbere numva umwumbati urura nkura ndavuga ati ibintu nibiki biragenda gute kuvuga ko ndavuga ati reka ntacyo ndawanikire gatoyi kumbure nkika umwanya uza kwibwira uzohore ariko ntihari jewe yari nzara bigenze uko umwumbati ndasubira ndarya kandi numva kabisa ko hoha ahubwo wacibungereza uburure no kuraba nshobora kuraba kwera kunurura wiwi candawureka ndawuretse haciye haheze amasaha makeyi cambona araje nyine w'inzu arambwira ngo mu mwanya hariho abantu baza kuza hariho abantu baza kuza uze kubereka inzu yose ubugururire birabire hose avuga ati nta kibazo ariko nta na demire yasigiye nta na demire yasigiye hari ibihumbi 2 oya yasigiye aragenda nawe ntacyo wamubariye oya ntacyo namubariye oya uko mu rundi byari byumvikana ko yarakubariye ati zokwimenya ati nagira icyo uzonsaba je gusa ndaguhaya urahara yego bimaze kugenda uko ndavuga ngo nakunze kandindira ariko naguma ku Mana asenga nkabwira Imana ubu buzima urabubona hahe akigenda cyambona mama na deja raje babantu yarakeneye yuko baza kuraba imunzu baraje wiwi cyambona baraje aje ngo mu VIP sana ndavuga ati rero karabaye aha mbere baranyirukanye giste no ngaha ndagiye nicyo jambo cyatanguye kuza mu mutwe yego ati kuvuga ati none ntatike mfise ndashonje iski biragenda gute
ndavuga ngo ndakundi ndihangana ariko nabwira Imana mana nawe uranzi ibyo senga urabizi Mana ndashaka ngo umbere kandi Imana ukuvuga ko aje arambaza mu ni sawa ndamubwira ni sawa ariko nyene nkishami nguvu vumva sinaca nerekana cyane kumenga nyene ndafise ikibazo ndaragerageza nyene nkigisha umucapu kugira ngo ntacishe mijisho rero bigenze uko acarambwira ndamugururiye ni sawa ne bibana ngaha ndamubwira yego ndabona kumenga aratangaye kuko kungene nangana kungene narindi inzara nyene umuhungu yakubise nyene vyari byarakumiza gatowe ntagucire mu rosiel yego kwabwira ati nkuru y'umwana igira ikisubira inyuma tutibagiye gato siele yiwe yavutse ryari navutse yavutse ryari imyaka ndayifise imyaka ingana imyaka ndayifise kabisa yego imyaka ndayifise vraiment ndafise imyaka 24 uracari muto siele imyaka 24 yego uracari muto cyane kumva yuko wakoze ivyo bintu byose ufise imyaka 20 ningahe aho wabaye imyaka ingahe ayo umwaka ugira kabiri umwaka ugira kabiri kumva watamwe kuba mu buzima bw'ikizamu ufise imyaka 22 wewe wararushe cyane hanyuma gato usa n'udufasha umwumbati warawuriye urakururira usanga urarura gose wowe ku bwawe watawiye ko Imana yagombye kukwereka ko wagiye gutora umwumbati w'abandi uco rushaka kuwukoza uco usanga urarura urarindira ko nahindukora nawo ushaka kunzeye kuzuba usanga ahubwo aho koga banuka uterurura we vyaguhaye ikigwi cyane nukuvuga ko ubundi bwo icyo ndasenga nukuvuga ko hariho ikigwa cya byampaye nuko turi mu buzima ntiwicira inzira kuko hariho umwama hari uwo nawe niwe agucira inzira uwo nawe ni washoboye kuguha abantu bo kandi mu gihe cyo yego ukuvuga ko ibyo byanyeretse ko ikibazo cyose urimo ntiwicira inzira yego siyere kabisa aramumoye amaso ari abantu tujya mu bibazo ari abantu baja mu ngorane ugasanga kwera ingorane arimwo agiye kwiba kwera ingorane arimwo agiye kwica kwera ubukene arimwo agiye kuroga kuraguza kubwa waje mu rumenga twakwigisha kwigumya siyere uvyumva gute twigumye turindira icumwami wacu azodukorera ukuvuga ko navuze kakajambo umuntu ntiyicira inzira oya kuko just iyo umuntu ashatse kwicira inzira araruha kandi bikarangira no kunanirwa naniwe ariko ugumye kwijambo ukaguma ku Mana yawe Imana irahari kugira ngo ikugirire neza amen kabisa dusubira rero kuri rya jambo ryacu rero turabandanya ko ruvuga kuri ya nkuru yacu ngabo rero rero na Deje Marraine wa FANNY yaraje yarinjiye na Deje arashitse hari muri 2022 hari 2022 na Deje ngo yaraje arakubaje ati wowe burya niwe urangaha wenyene bamubwira ati ego uraja ko utagaragaza yanzara yawe wari ufise maze imisi udafungura nakari kari gatoye muri estoma kari kajya kumbatsi naho nyene karura niko kari gasanzwe karangwa muri estoma yawe ariko kubwo kuvuga ati jewe vuga ati sino mwereka yuko meze nabi ndazi Imana izokoresha ishaka gukora reka ahubwo nkore akazi bambarira ko se nkora ndagakora ngoyo rero ciel arakoze cya gikorwa nyine inzu yamubariye atanga kubereka ivyumba hama bica bigenda gute okay merci beaucoup kuva ko maze kumwereka ivyumba usavuga ngo ahantu ni heza arahashima ndabona ahantu ni heza arahashima nanje ko yavuga ni heza navuga ati kabisa karabaye kuko imagine baraje bisigiye ko nawe utekera ugacugenda kabisa yavuga ngo uko yavuga ko ari heza uko yahashima uwavuga ati karabaye ahubwo icyo wasaba wowe avuga ati Mana nahashima nawe ahaguma hashima rero bimaze kugenda uko niho yacambwira ahantu ndabona ni sawa ni sawa bigenzo ariko usubiye inyuma gatoya kuko akiza yarambye uwo muntu avuye hanze avuye hanze nini zo kubarira wiwi ati avuye hanze avuga ati atati rero bandanije amaze kuza rero bigenze uko je cyanavuga ati rero ndabona batashe acarambira ngo siere ati none wewe
iryo zina niko witwa cingwe niryo wihaye ndamubwira ati je niko nitwa arambwira ati irindi witwa ndi ndamubwira irindi ngene nitwa none ngo urasenga ndamubwira ati yego je ndasenga arambaza urakijije utego je ndakijije wa urumva ari sawa nanje nkibaza ati yumva ari sawa gute ariko ndanuma acambwira ngo rero ngo cyo mbona ngo vyokunda ko wo nkoropera ahantu gahakoropa ibi bambaze ukabinkorera neza agasa neza kurusha ko hasi abigusaba yego ndamubwira ati nta kibazo rero cyakintu nakubwiye iyo wiciriye inzira uraruha ukaja mu bibazo wiwi bigenze uko acambia okay rero tutangura gukoropa hajya ntanguye ijambo ntazibagira yaciye avuga ngo mbega we wafunguye ndavuga ati wow rindira gato yakubariye ati urashobora kunkoropera inonze yego hanyuma wowe uremera uragikora nyagikogwa wiwi ugitangura gukoropa aca kubaza gute mbega we wafunguye wari umaze iminsi ngaho udafungura de jour wiwi yego de jour zari ziheze bo ndavuga ngo oya sindafungura urabimubariye yego tuya sindafungura gwe nturafungura aya masaha nturafungura hari sangabi nanjye oya sindafungura hari ma saa munani wiwi ati oya sindafungura wombongo akira amahera ucu ugenda umanze ufungure hama ucuza ubikore ndavuga ati mana merci beaucoup ndashimira imana mu mutima bo bigenze uko ndibuka ko naciye ngenda siniwe ndahagarara oya kuko hari imana igukoreye igitangaza kinyaruka bikaba ngombwa ko nawe ucunyaruka so umaze kugenda uko rero ndagenda ndafungura funguye ndamuzanira yasigaye arambwira ati none wewe ufunguye indya zangahe kuko yabona ko ndamusubije yose kuko nanje nagize ubwoba yego hanga amafaranga yari yampaye 10000 yego uragenda urafungura wafunguye indya zangahe bon nukuvuga ko nafunguye indya za 2000 yego kabisa yasigaye cyane ndamuzanira ucungarura wimi arambwira none wewe wafunguye ati yego none ko yagarukanye arambwira ati yego jewe nahejeje bon acambwira ngo yagumye ngo yatware wiwi ngo yagumye ngo yatware ku mutima wow umva rero ahantu natangiye gushima avuga ati okay merci beaucoup itike rero irabonetse oui cyagikogwa cyo kuduga ndabona kiraba gifunga kirarangiye kirakunze ndabona ko bishoboka yego kirangiye kirakunze okay cyandaja ntana guciriye yego me ubwa mbere wasaba imana yuko yoguha ivyo ufungura yego icya kabiri imana iguhe nuvuga itike igusubiza muhira wiwi aho tugeze uno munsi waronse itike waronse n'ivyo ufungura umva ubuntu gifise ubwoba kugira iki bo gusubira muhira cyo dusubira kuri cya kinini novuga wavuga ko tugira ko duhagwa kwa na conseil kugira ngo dove dusanga tuko turabibagiza wavuze ati ni vyiza kureka imana yaba ari gucira inzira ariko apana wewe wako wicira inzira kuko iyo wewe wiciriye inzira usanga wagiye mu bintu bikuta mu ngorane ariko ari yo yaguciriye inzira kesho usanga ushize kuri 6 ikaguha icyo ukwiriye wiwi ego turabandana bo rero maze kugenda uko ndahakoropa ndahejeje cyane umva mbwiye ukandi ngo hariho ibintu ngo ngira ndungike ngaha uze guca ubindabira neza ari bakubariye yego ndavuga ati none ibi bintu nibiki mama imana irankoreye ikintu ntazigira nibagira bo cyane umva ngo uze kubindabira neza ari na deja kwa yego nanje ati ntangorane umva nariye ni sawa iki ndafise mvuga ati okay maze kugenda uko cyandaja ngaho bon acaragenda agiye ararungika byabi yego arabirungika bon juste biraja mu nzu nyene iruzura
maze kuzura ibintu acaragaruka kandi ku mugoroba arambwira ijambo ntazibagira ari naryo n'uriko riratuma ndiko ndegereza ku Imana yasezeraniye. Nya jambo ryari rimeze gute? Wiwe kuba ijambo yambwiye ati ce ndiko ndakwihweza ndabona ko umenga no kureka ariko acamanza arambaza ngo none ko tuje bica bigenda gute uja he ariko kubajije wi nta yindi shwa nari ifise yaro kumubarira ko kigenda yego sinari kumubwira ati ngira ngende kwa bagara frere oya sinamubwira ati jewe nca ngenda ucuja he arambaza ucuja he nje je ndusha nduga ruguru none nta kazi ufise ambwira oya nta kazi ufise ucuduga ruguru komo acambwira ati umviriza reka ube ngaha nta kibazo dufunguye uzofungura tudafunguye uzofungura ariko akubariye wiwi ndavuga ati mana nukuvuga ko wari guca mpima ibiro nari mfise ntihabuze ko nka 15 kilo zaciye ziyongera ndabwira Imana ati Mana merci beaucoup urisura ariko gume bibuka rya jambo iyo wiciriye inzira uraruha ariko iyo Imana yaguciriye inzira birakorohera. Yes nukuvuga ko cyanja ngaho ndabwira Mana merci beaucoup wenyene yari volonce wenyene muri we wiwi nizere ko atari nadeje burya ni Imana yamukoreyemo peut-être uzigituma gato dutanga ikigwa kuri aho nyene gato kuko ikintu cyose burya ikintu kiba ku muntu kiza hamwe selo n'ikigwa je ni mu mutwe nca nimvira yuko iyi nzu hari abantu kumbere bari kuyipanga ariko Imana yaguma ibereka ko badakwiye kuyibamwe ariko Imana ikuzanira wa muntu nyene wo nyishu yanje nyishu yanje yego haraza arashima ariko ukigwe mu mutima mvuga ati Imana ntashima kuko ayishimye yego ndatashe kandi nta tike mfise sindafungura yego wowe icyo wasaba Imana burya si cyo yaguhana ivyo nakubaye ati icyo twe tuyisaba si kiduhabwa iduha icyo twe dukwiriye sivyo none wiwi yego Imana ikivuga ati oya burya rero kurasaba ntibayishime ubwira ngo urabaye imisi mikeyi ego turavite kubiya mwanya ntibari kuyishima wibaza ko munyuma hatari kuza ubundi bari gucuta gene bakagira Imana yonyine niyo bakubwira ati rebuge Imana ntiguha icyo ushaka iguha icyo ugira iki icyo ukwiriye Imana rero ikizana na deje yego ari umuntu atahura ibibazo vy'umuntu ingorane z'umuntu umuntu yishira mu kibanza cy'uwundi cyane arishira mu kibanza cy'iwawe arabona ugumenga wowe usubiye ruguru wosubira mu ngorane ahubwo avuga ati icyo tuzoronka tuzogisangira yego tura inzara tuzurara inzara twese dufungura tuzofungura twese tugakwijambo bigenze uko ndavuga ati Mana merci beaucoup rero bukeye baca barimuka baraza mu nzu yego ubu ntabwo bufisi bwo gufungura umve ndacabikubwira bimaze kugenda uko baje ndavuga ati Mana merci beaucoup urakoze bako naciye ntangura kurya neza ndafungura neza ibiro wari warataye birisizako wiwi kuba nuhangara nkuko rero bako Imana irishura ego bimaze kugenda uko rero bo ndabaho mu buzima bwiza ariko Imana iravuga ngo saha gusa hariho n'ahandi hantu ushaka gushika ntumbari yego bo bimaze kugenda uko maze guhaba rero ndaba umwana wo ngaha amfata neza ukuvuga ko ambera mama agushira mu bana biwe wiwi ambera umuvyeyi mwiza ukuvuga ko kumubona gusa byaratumye ndiko ndakorera Imana kandi ndavuga ati Imana kumbe sinari nzi ko n'abantu nk'abo bashobora kuba batahura ingorane z'abantu ukabagenderamo ukabaja mu mitima sinabitahura kibanza Imana mu mitima yabo yego navyo wumva wowe mu musaza wabona ko umuntu ari class Jacques adashobora guha Imana mu kibanza ciwe kuko bavuga ati yarahejeje nta nuko yoshira Imana mu buzima bwiwe yego kuko hariyo abahaye ikibanza cya mbere Imana mu buzima bwabo imagine avuye no hanze nta kibazo yifitiye oya avuye South Africa araje mu Burundi umva ko kamere byari byoroshe ko akubwira utahe ko mutobanye yego cyane bo
bimaze kugenda uko jya mu bana biwe jise ndi umwana wiwe rero cya kintu nakubwira ngo hari akandi kanimana akabijya yari ishaka ko bandanye yego haciye iminsi mikeyi cendaronka rero akazi uraronka akazi yego cendaronka akazi wewe oui naciye ndonka akazi ndose akazi mubiki ndonka akazi mu bijanye no kubaka yego ko nivyo nari nizi ndagenda akora mu rubirizi kuvuga ko aho hantu haciye hatuma ushobora guca mba ubundi uyu munsi wiwe bigenze uko rero ndaja akazi ndakora ndagakoze kumbe cyasanga mama nawe ariko aransengera yaransengera mama na deje yaransengera gato uvuze mama cye numva nshaka kubaza icyo byose ibyo bihe byose wabamwe muhira bari babizi canke ntibamenye amakuru yawe ukuvuga ko babwira n'ivyo wabamwe kuvuga ko bigoye kuko ubundi bwogo ubabwiye ndi mu buzima naho bari mu bundi hariya kandi ikindi kintu nawe waca bihutira bakubwira ingo duka kandi nawe ugaca wibuka usubiye muri vya bindi nyene yego usanga rero naragerageza nyene kugira ngo urabe upime ayandi mahirwe yego cyane ati rero ukija mu rubirizi urakora kumbe mama nawe yaragusengera mama nawe akaba ari inde Marraine wa FANNY LAVINE ari we na Deje yes bimaze kugenda uko haciye umva akazi natanguye ndakora maze kugakora je mu buzima sinarinzi ko no kwiga kaminuza navyo narinzi wiga kaminuza wewe niga kaminuza ntumbarize yo kabisa wiga university ndi kuri university umwaka ngahe ndi mu wa kabiri mu mwaka uzurumva ko ndaheze naciye mpindura gatoyi nta kibazo uratwebwe twese twarahinduye yego naciye mpindura gatoyi canja mu kiganga yego wenda umuganga kabisa yego ndi umuganga yego nashinja mu buganga yego ni anesthesie et réanimation kabisa yego nizo niga yego hamarera ati rero so bimaze kugenda uko mu rubirizi camura n'undi muntu uwo muntu yararaba akazi ndiko ndakora arambye ati siere aka kazi uri kurakora sakazi kiwawe nukuri kw'Imana nanje nkatwenga nkavuga ati ubu nawe sakazi kiwanje gute kandi je ndi mu nyishu siere ndakubajije ikibazo akazi wakora karakazi kamwe gutukoze kwita kikiyede canke ko guhagarira inzu nyene urumva ko mu mamo je nakora natanguye kuri ikiyede mu rubirizi umva rero umutama yabikubariye ati reba ujya siye nawe ukora ikiyede sakazi kiwawe kuko entreta sikuvuga ko n'ibindi nko kubaka ntari ndabizi ariko washakora n'ibintu by'abandi no ntibubakwa kumakazi si nuvuga ko bariko barandaba bavuga ati umupeti nibiki ntavyo ashoboye wapi no hasi yego rero bimaze kugenda uko ikindi narikoze neza cyane rero uwo mu mama arambira ngo hewe aka kazi uri kurakora sakazi kiwawe nanje nkababwira ati ku mutima avuga ati sakazi kiwanje gute kandi aho ni ku mutima kandi je ndi mu nyishu ati ivyo ndimwe je mu rumenga satisfait yes so bimaze kugenda uko rero ivyo ndimwe ndabona ndi mu mashimwe neza cyane narakengurukira Imana nkavuga ati Imana nayo avuga ati saho ngomba kushikana bimaze kugenda uko arambwira ngo ushima ako kazi uri kurakora ibyo uri kurakora atari byo wawe ndumva ko ndashaka ko bandanya wige abo ndamubaza kubera iki wowe ndiko ndakuraba ibintu uri kurakora biragaragara ko ufite amashuri navyo ndakubaza ariko ndabibona ukungene uri kurakora ugatiyo carambaza rero ufise amashuri angahe ndamubwiye je ndafise amashuri aya na 13 okay shakweli yego wize ibiki nibi okay nivyo wize ariko uri kurakora sivyimane gushakamo yego sinabitahura kuri jewe nta nagatoye nabitahura nawe umva ko bigoye rero bigenze uko arambwira ngo rero wewe
ndashaka uburyo bwose wumve ko kwiga kaminuza uburyo bwose wumve ko kwiga kaminuza kabisa so nara muzehe ntari papa wanje ntari bundi kaminuza famille ntibishobora gukunda ko indira kaminuza none sinavyumva ivyo yakubarije sinavyumva aho niye bwa kubare ko ari bazokurihira cyane arundi muntu azokurihira wewe wumva kumenga kubwa ati ndumva ko kwiga kaminuza watutabura ati none uyu muntu ambwiye nige kaminuza papa wanje ndavyo burya afise kudufungurira biramugora kutugurira impuzu biramugora kwibundigira kaminuza nivyo yoshashobora amajana n'ibihumbi amajana n'amajana tangamera meshi cyane gose ndabizi na general yize ndabizi bo rero bigenze uko vuga ko ambaza yagize twarosa ngahe ntawubwira yagize general yitowe waronse amanota ngahe bon non c'est 65% yego cyane ambwira ngo okay rero wewe hirya hejo rega juste nicungundira imana umwanya wa wageze ugeze ibintu birakwega ugasibone ibintu ko binteye ubwoba nibiki ambwira hirya hejo tuzoja ejo hakurikira ejo tuzoja kambwira ngo uzoze wite wambaye neza uzoza ukore uhejeje gukora hari amasaha tuba tugenda ndakujana yarakubagiye haza kujana yoya ntiyambwiye yarakubatse nzokujana gusa hano none wabitse ibyari wiwe ariko kuko burya icimana ibikugombako ni ngombwa kibi kabisa jewe nanahaze tsibuki nakundi bon akazi bon dutashe ndataha ndabibwira mere wanje mama na Deje ndamubwira none uzi byagenze ukuntu kuniko byagenze tiego tiwa tiyo ni imana iryo jambo yambwiye tiyo ni imana kabisa ti kandi wewe imana muri kumwe amen tukati si bo maze kuba rero bigenze uko bon hageze iyo sanga mbwiye turajana aragenda arantemberetse ahantu yantembereje yanjanye ahantu aranyicarika angurira inyama urumva kuko yarabona ko ibyo vyumviro ntivyari muri jewe byo kwiga university wari ukeneye inoti yego vraiment bo yarabona ko ubuzima vraiment bwankubise arangurira inyama neza usharegea arangurira agafana ndanywa atangura kundema muri ivyo vyumviro atangura kubinshiramo arabinshiramo neza navuye ngaho ndi convince mvuga ko kabisa wowe vraiment nemeye haciye iminsi hageze umwaka wo gutangura cyandagena atangura kabisa amen tangura ndiga no ariko ikintu nta juste ikintu cyose cyatumye ndabishika mama na Deje nushimira kuko aho yaraje yavuga ati we petit ta zabirangiye zababihitse kabisa ariko kwemera akashira mu bana we aho umwana wiwe kuvuga ko simfise sinanavyumva kuko hari igihe mpora medita nyumvira mana kuki hari abantu bameze uko kuki hariho n'abandi bantu bameze uko nkasanga koko imana irafise umutima yamuhaye uri muri we kabisa kandi uwo mutima uri muri we urakomeye cyane kuko ndazi ko ndavyibaza neza santu besho umutima wawe ufise kabisa cyo nico si bose baheza guumutima turakeneye kumenya siye nyakazi kikiyede wakaronse gute connection yironse gute nyamuntu umuntu ari muzinanye wari ubaye gusa kwa na Deje yego kandi na Deje amaze kubarira ati bizoguma ngaha uzofungura cyo dufunguye yego umva niyo bonus wari uronse yahano ufungura yahano urara ikiza mu cari giheze yego wari utangwe kuba nk'umwana mu bandi ariko urumva haci hiyongeramo ibindi haci yongeramo nyakazi kikiyede wakaronse gute okay kuvuga ko nari ngaha kuko mama na Deje arabona nirirwa ngaha ntiyaryoherwa nawe kuko nyene nkabona nye bon gise urabona nyene ko ataryohewe kandi nivyo kiba cyumvikana arishira mu kibanza cawe basi nico namukundira
aba muri wewe nawe nyene ja. Yes. Rero naciye uwo muntu yari yarigeze kunjana kwa kazi ka kikizamu. Niwe kandi asubira arangira phone. Gato. Yuva ruguru. Yego. Wazanywe n'umuntu canke yes. Nazanywe n'umuntu ntaho narinzi. Ino naho narinzi. Oya naho narinzi. Bari muzinanye gute? Ukuvuga ko uwo muntu yari umugenzi wa papa muhira. Ruguru yari umugenzi wiwe. Rero niho namubwira nigeze kumutelefona namubwira kyabisa jewe meze ukuntu ubuzima ndabona burase ino ruguru simbe nk'ukuntu ushobora kubaho rero nyimba vyokunda akazi uwo mpigira no gakora kariko kose arambwira ati nta kibazo nyamugenzi wa papa nyene yego hama arambwira ngo nta kibazo arakurangira rero hajyanye ugaseka ibuye oui karahera nyakazi yego nimwasubiye no kuvugana nawe kandi mwasubiye no kumwiyumvira ngo akurangira kandi kazi nukuvuga ko sinasubiye kumwiyumvira n'Imana yabikoze kumbura yagombye kwereka inzira zayo kumene byo binakora avuga ati wiciriye inzira urahura n'ibibazo kumbura yari kumurondera ico gihe wari kuwagura n'izindi ngorane hanyuma mu nyuma rero uri kwa Nadeje uri ngaho nyene wicaye ufungura uryama nyene situation yari iyo nyene Nyamuru niwe yaceswe kandi kuguhamagara nyamugenzi wa papa wawe nukuvuga yari yakurangiye nyakazi k'ikizamu yes kuba ingene vyagenze ndi hari yarambagije we bimeze gute kuko nawe kazi kari kaheze nawe nyene yego kari kahe kaceka nawe karaheze nyene umba yinja mu wundi buzima kabene yinja mu wundi buzima yakora iki wene asanze ari umugabo afise famille ino yego yakora muri leta oya yakoranya akazi k'engineer nyene akora amatafari okay bajya bagira amafuru oui niko kazi kiyo hama ico gihe cyara gutelefona nakubaza yego arambaze none we bimeze gute hangi ati vraiment jewe bimeze uko ariko nta kibazo mfise cyo gufungura nta kibazo mfise cyo kuryama byo nazo ufise oya okay hangi ati okay nico nagenda kubatse aho twatraje kuvugana Lwachi imisi arambwira ngo burya rero je nanje nta bintu vy'akazi mwimisi ndiko ndaroha atariko akazi ndiko n'akazi kiwanje nta muntu ushobora gushiramo nta wundi ndavuga ati ariko nta kibazo uko ubuzima urumva ubumenyereye urabucamo ukavuga ati nta ciki naho kinkubita nta kunde ejo azobona ikindi no kugira ngo ninjire neza na neza aho wowe mu rubiritsi ingene vyagenze ndavuga ko ndafise umubofre wanje niwe nahora keshi rimwe amubwira ubuzima bwanje amubwira MZ mizu kunuku bofre kunuku umunsi umwe arambwira ati rero cinda hari ahantu duse shanti umuntu twiganye uwo bofre n'umuntu biganye amubwira ati umuntu twiganye na bofre wawe duse rero nakuntu woza ugakora kuko arazi ko kameme ko bivanye n'ubwo buzima nyene nagenda nayo mubwira turahuza cyane arambwira ngo ngukore ndamubwira mama Nadeje tujya rero narashaka ahantu nzinduka ejo ngenda gukora akazi akanaka icyo wakora cyose ateza kumubwira nategeza kumubwira wiwe yego nategeza kumubwira yego kuko ikintu cyose wategezwa kubona kirumvikana yes bigenze ukure acaramamagara ncandagenda ngiye aho wowe ndakora maze gukora rero cambandaniza bica irafatana rero hanyuma Ciel acaronka uburyo aronkamwa amafaranga y'ishure pour le moment ishure barakurikira pour le moment ufashwe nk'umwana mu bandi afite ufise souci yo kuvuga ati ninde amagarariye nk'umuvyeyi kuko buryo urazi iyo uri kuriga canke uri mu bibazo bwo kurondera ubuzima udafise umuntu uvuga ati uyu ndamwishimikije uyu muntu ambaye hafi cyane kuko nataba ari umuvyeyi wa maraso ariko akaba ari umuntu nyine gukurikirana abari ikintu gikomeye cyane mu buzima Ciel kandi nizere yuko ni vya bintu nyene twama tuvuga ati ubuhagarikiwe n'Imana aravoma wari ufise Imana iraguhagararira ibintu byose bigenda fresh sana no musi rero nubwo buzima bayemo Ciel rero afise indoto izaye ko twumva yuko ubuzima bwacu bw'iwawura butubariye gushika kugeza no munsi Ciel no musi rafise indoto zaye ukuvuga ko indoto mfise ndafise indoto nyinshi cyane ariko mwizo harimo zitatu mfise kuvuga ko
jewe nakubiye ko nahinduye nyene nkiga ibintu vy'ubuganga mu mama nari ndabifise mu mutima muri jewe bikambamwo cyane by'ubuganga nkavuga ati uko bizogenda kose nzotigeza kuba muganga ariko seho n'uburyo buri munyene muri famille mu buryango biratuma udashika ku ntuze yawe oui rero cyanavuga ati ako ntacu ariko urumva ko Imana agiye guhita yishura isengesho rero maze kugenda uko indoto uvuze ati mfise ukuri kabisa ndafise indoto yo gufasha abantu yo gufasha abantu c'est-à-dire mpora mbabaza cyane iyo umuntu aje akanyitura ugasanga uwo munsi nta kintu ndamukoreye oui iyo ndoto yo gufasha abantu ndayifise cyane hama ndafise n'indoto nshaka kuzoshikako ukuvuga ko indoto nshaka kuzoshikako ndashaka ko nzokorera Imana urumva apana kuri urugezo rwo hejuru rurenze ahubwo uyikorera kuno munsi wiwi rurenze cyane kuko hari icyo Imana yankoreye ntazopfa nibagiye mu buzima bwanjye oui ntazopfa nibagiye mu buzima bwanjye ni ukuvuga ko iyo ndabyihweje ndarengerwa cyane kuko sinovanye ngo nijewe nyine ndiko ndiga kaminuza nijewe nyine mu muryango ndiko ndiga kaminuza muva muri famille wawe wewe nyine uri kuri kaminuza yego indoto ya nyuma rero ndategereza kutazibagira ubuzima naciyemo n'abatumye ndabuvamo ubuzima waciyemo kubwibagira ntigikunda no kwibagira abawutumye ubuvamwo abo Imana yakoresheje comme avatar irabakoresheje irabajamwo bavuga ati ni mu mufashe no muhungu abagamburukiye Imana mu ijambo ryiza yego kuko entreta nkiri n'ivyo bibazo naciye nkora karirimba urumuririmba naci arakarimu nahise nkora nyakarimba kabako ndagukunda ukuntu bikora ndagukunda ukuntu bishitsa akunda uburyo Imana ibikora n'uburyo ibishitsa yego nyakarimba uramaze kugasohora kari muri studio yego vuba tuzogahaha yego uzokazira kuri step media kandi turashaka kumva kari mu buzima bwawe bwinshi kumbore murabayifuza kumenya haro n'ubune byinshi tatubariye hano ariko buri nyakarimba ngira tuzomenya mu byinshi cyane yes hama twoganira byinshi nitwoheza inaha yawe nyinshi tuvuga muri rusangi muri mu byinshi wabitubariye uko bimeze hama umuntu acasubiza rero muri bwa buzima rero bwa kera ati rero mbega abantu ba kera novuga cyo kuvuga abavyeyi bawe muravugana barazi ahuri barazi murakureze barazi ko wiga bimeze gute merci beaucoup ukuvuga ko maze gutanga ishuri narababwiye ingene bimeze nafashe umwanya mwiza ndagenda turavugana turavugana ndababwira ivyo ndimwo ukuvuga nabo nyene barumiwe ivyo bintu ntibibaho ntibinumvikana ariko rero Imana ishimwe n'iyi minsi turi mu kujana na Mary na Deje yego avuze Mary wavuze na Deje Marraine wa FANNY turi mu kujana n'iyi minsi yego yaranyemereye yarambwira ko ashaka kubona abavyeyi banje yego barabonana barabonana ariko vuba bizogenda neza cyane yego cyane Gezi bakoze step media kuri 5 twumva ko twoyaga byinshi ariko turumva ko ciel turacamukenera tuzoyaga byinshi nawe kumbera acafisi byinshi cyane kumbera azofasha nuvuga la generation ari abantu benshi babaye mu buzima bugoye babifuza yuko baronka abantu baba hano uvuga za ntege ariko ikintu cyamukuru je no banatuyemwo ngaha ni hamwe no bikubaza nyine ugasanga unyishure bya bini nyene wavuze ati ni bibi kwicira inzira urarika Imana yonyene igira iki igucira inzira kuko Imana iguciriye inzira yo nk'umuvyeyi irazi kuntu iciya inzira y'umuntu wowe wiciriye inzira nawe usanga wayiciriye nabi ukuvuga ko iyo wiciriye inzira uraruha yes ariko Imana iguciriye inzira iguhuza n'abantu bo igahuza n'ibintu byo bikanakorohera yes kabisa ako niko kantu kumbure twogana dutahanye no munsi uvuze ati reko woreka Imana ikagira iki ikagucira inzira hama nukuvuga ko nshatse kuvuga akantu iyo wiciriye inzira uraruha ariko iyo Imana iguciriye inzira iguhuza n'abantu bo mu gihe gikwiye kabisa yego Jesi bakoze step njya kuri 5 wirinde kwicira inzira ibintu byose urareka Imana ibikore apana wo bikore ni vya bindi kuze kuvuga ati ngo uyu muntu ngo ibiki nibiki ngo binabigiyemo kubw'ubuzima ego ni kubw'ubuzima ariko uraraba iyo nzira waciyemo ko irimo ukuboko kw'Imana ibintu byose uricara hasi usenge ndazimanizo kwisha kuko Imana minsi uko tuyisenze
haba umunyavyaha haba ubayemwo muri Kristo ubu twese nta numwe Imana itishura twese tuyisenze uburyo bwose uyisengamwo usenga Imana y'ukuri yindi yaturemye ari mu ijuru n'isi uyisenze mu buryo bwo irakwishura sivyo none uricara rero urabiyo nzira waciyemwo kurimwo ukuboko kw'Imana ndagushimira cyane Ciel murakoze cyane ego nibaze ko ni byinshi bihari ariko ndibaza ko hariho n'iyindi nta ifise kandi ndibaza ko Imana agize neza ko muza namwe ndabashimire cyane shimire n'ikinyamakuru canyu Imana ibashikane kure merci beaucoup kabisa iyo ntahe nayo ivuga ku byerekeye iki nayo nyene bon kuva ko iyo ntahe fise niyerekeye ko muri generation yanje ya yego intahe ijanye no kungene ubuzima apana ubuzima bwo kuba mu Mana apana ubuzima busanzwe ushitse kuvuga ubuzima bwo kuba mu Mana yes uko vyakugendeye yego kugira ngo wakire umwami n'umukiza mu Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe byinshi kugira ngo menye iryo banga ntivyari vyoroshe kugira ngo utahure Imana ntivyari vyoroshe kajya batubariye ni gato kajya kumwumbati ni gato cyane Getse zosubira rero bye bye